Yes, reka tubaramutse inshuti bakunze ba PITV, turamutse abari mu gihugu, turamutse abari hanze y'igihugu, reka turamutse umuntu wese mu cyubahiro ciwe, ni mwiriwe, ni mwaramutse, bivana naho umuntu wese aherereye. Hanyuma reka dushimire kandi abadukurikirana, dushimire abadushigikira, abagira subscribe, abagira like, abagira share, n'abagira comment. Ariko reka ngusabe nawe ariryo rya mbere uje kuri PITV ugire subscribe, ugire na share, ugire like ndetse na comment, biradufasha gose. Kuri microphone muri kumwe na Pacifique Nduwimana, hanyuma kuri kamera za PITV turi kumwe n'umukobwa mwiza, niryo rya mbere abonetse kuri kamera za PITV. Reka tukuramutse, murakomeye? Amahoro cyane, nanje ndabaramukije. Aha, bamwita Joanis. Kumbure ku batari bakumenyereye mwo kwidondora. Nitwa Nizigimana Ani Joanis, nkaba ndi umukobwa arongoye Ishirahamwe Innovation Plus. Nkaba mfise master muri Business Administration and Management. Nkaba nkora n'utundi tu business akote. Bamwita Ani, bamwita Joanis. Turagwaye ikaze kuri PITV. Murakoze cyane kunyakira. Tukubwire ko naberewe imbere yuko dutangura ikiganiro. Murakoze cyane. Aha, mwumvise yuko arongoye Ishirahamwe ryitwa Innovation Plus. Kumbure ku bantu badatahura igifaransa, iyo uvuze Innovation Plus ni bisobanura iki ku barundi nka twebwe iki? Ngerageje kubishira mu Kirundi no vyita kuryohora birushirije kandi ego. Iryo shirahamwe ni wewe urirongoye, kumbure abandi mufatikanije, rishirahamwe rigizwe n'abantu bangahe, rirazwi mu gihugu, bimeze gute? Innovation Plus ni société coopérative, ni coopérative irimwo abigeme gusa bashika kuri 15. Ego. Aha, umuntu yumvise ko ari koperative ngira ngo yoshima, kuko ni igihugu kiriko kirahimiriza abantu ko bo kwijukira amakoperative, ariko ushizemwe ko ari yabigeme gusa, umuntu acagera ikibazo, kubera iki abigeme gusa? Impamvu ni yuko ihangiro dufise yari yo kwegeranya abigeme gusa hama bagashobora kwiteza imbere. Innovation Plus dukorera cyane mu guteza imbere abigeme bicishije mu bikorwa bishobora kutuzanira inyungu, bicishije mu bikorwa by'intoke zacu. Abasore ngira ngo bareko ratwumviriza barumva ko abantu babigeme bahagurutse gose, bishira hamwe kugira ngo bagire nabo cooperative yabo. None ni nta bahungu bashobora kuzamo? Ku vyifuzo vyacu twagomba gutera imbere twese hamwe, kandi twese hamwe birashoboka. Mugabo ubu unye twebwe twipfujije iterambere cyane ry'abigeme, kuko nubwo biruko turiko turagenda mu iterambere ry'ibihugu vyose, abigeme baracari inyuma gato, haracari agahaze. Twebwe rero twipfujije kwikonsantra kuri abo bakobwa gusa kugira dushobore kora kungene twiteza imbere, ariko n'abahungu ntitwabasize inyuma. Duhora dukorana rimwe iyo bikenewe. Twumvise ko rigizwe n'abantu kobwa 15. Ni nabo gusa mwarahejeje, n'abantu 15 nyene batarenga? Oya, ntitwahejeje, kandi nabo 15 harimwo abatakirimwo, kuko hari wabagiye hanze, haba abandi bafatiriwe n'amashure. Kubwiyo mvo nyene vuba cyane tugiye kumenyesha abifuza kuza abandi kwinjira kwifatikanya natwe muri no mugambi turimwo, tubahe ikaze dushobore gukorana nabo nyene. Muri ibyo hariho kumbone n'abashobora kurongorwa baca ku bagabo n'ibiki, umva bigeme nuko. Hanyuma none mucamo mukuramwe amaze kuba umumama canke ibice bigenda gute? Murabigemenye na bigeme gusa? Oya, ntitubakumira.
ntibirashika yuko dushiramwo uwamaze kubaka urugo rwiwe mugabo abigeme baba baje bagashobora kuca baronka uwo mugabo nabo nyene turagumana hafi ari ushoboye kuguma ngaha biba vyiza vyoba vyiza kurusha kuko ntibiradushikira bagize ubugeni bose baca bagenda hanze ego muga twobakira twonakorana nabo kandi bakunze ba PITV tuko turaganira na Ani Joani hanyuma imigambi y'iryo shirahamwe imigambi imeze gute mufise vision imeze gute nk'uko nabivuze turondera ukwiteza imbere biciye mu bikorwa by'intoke zacu mu migambi turiko ubu unye hariho ibikorwa dusanzwe dukora ivyo navyo nivyo turondera kwinova nkuko navuze innovation plus turondera kwinova tuno dukorwa bakunda kwita mu gifaransa activité génératrice de revenus donc gukora ivy'ubuhinga donc gukora ivy'ubugenegene niko bakunda kubivuga gukora ibijanye no mu maservice y'amaseremoni cane ugufasha mu mamanza mugabo hariho n'iyindi migambi dufise yo kuza turagira ico bita inyigisho renforcement des capacités kubigeme cane ivyo biri mu mugambi wacu no kugurura kandi imbibe ku bakobwa cane bari ruguru kugira nabo nyene bashore kwiteza imbere bivanye n'ivyo bashoboye kandi bivanye naho babaye ivyo cane n'ivyo biri mu migambi yacu iyo ni migambi y'ishirahamwe innovation plus hanyuma ibyo mumaze gukora ibikorwa mumaze gukora hari ahantu mumaze kugira mukavuga ati bana twe tugeze ku rwego rudushimisha natwe ego cane mu ntango tugitangura twatanguye umwe ari ku kintu ciwe umwe afise akantu kiwasanzwe yikorera tumaze kuja hamwe twararondeye gukorera ibintu hamwe donc ibintu twese dushoboye hamwe mu kubandanya dutera imbere gato twarateye intambwe novuga intambwe iboneka kuko twaragiye turamenyekana twaragiye turaronka abakiriya ku byo dusanzwe dukora turaparticipa turagenda murano ma exposition aba mu gihugu cane niho dukunda kumenyekanira cane gose kandi n'ikindi turagenda mu biganiro bitumirira abakobwa canke abigeme kuja mu iterambere ivyo turashobora kubiharura nk'iterambere uravye aho twari turi naho tugeze ubu kandi unaravye n'akanoti karongerekana buke kuko ntitukiri hahandi nyene twasaba abavyeyi vyose ahubwo ubu unye natwe turaterera buke ego hanyuma rero utugenegene mukora ibimeze gute kugira ngo kumbure abakiriya tuze kugura ku byo dukora mu bijanye na production artistique turakora amashakoshi mu bitenge turakora ibirato mu bitenge kandi nabirya twijishirije canke birya biriko ubudede turakora ico twita amatapi n'ama outils de décor no kuvuga tukora ikintu bashobora guhonyora ko dukoze mu nyuzi n'ibitambara kandi tukagira n'utwo tuntu twa décor ushobora kwandika ko nka Peace International TV twabikoze mu nyuzi ahanini ni ivyo kubijanye na production artistique mugeze kure felicitation murakoze turagerageza utina kanoti rero kariyongera uburyo muhira byagoranye natwe dushobora guterera ego cane n'akanoti kariyongerera kuko kuri ibi bintu dukora n'amaboko si ibintu novuga ngo biragusaba umutahe muniniya ushoboye kugura izo nyuzi ushobora kugura ako gatambara ushoboye kugura iyo tapi ushira ku kirato urabikoresha amahera make hama ugashobora kunguka iyo bidandaje rero ako kanoti kariyongera ego si cane kuko abakiriya ntibaragwira natwebwe uburyo bwo guproduza ivyo bintu byinshi ntiburagwira muga iyo turinze tubikora urabona ko hariho inyungu ego hanyuma rero ishirahamwe rikorera hehe bimeze gute uwo baronderayo basanga he ishirahamwe dufise aho umuntu ashobora kudusanga mu Gihosha mugabo cane abaguzi benshi canke abo dukorana kenshi bakunda
kutuvugisha biciye kuri Facebook ku mbuga yacu ya Facebook kuri numero ya WhatsApp canke kuri telefone bisanzwe muga cane nico dukora mu ma service de cérémonie cane uko gukora mu gufasha muri dote akuki amagaba gutamba na service abantu tubasanga mu kibanza cabo baba barimo donc ahabera urubanza cane niko kuko ni vya mariage aho onye niho dusanga abantu iyo bari ikindi naco mu gihe nk'umuntu aba yagiza commande y'ikintu ashaka arashobora kutwandikira bisanzwe atishaka iki niki kimeze ukunuku kingana ukunuku tukamubwira amahera naya hama tukamushira ahari canke tukavugana aho twohurira ego hanyuma kumburazi gutamba rero cyane gose nivyo bintu natanguriye ko ego canke murondera abandi batamba mwishirahamwe nyene nimwe mutamba canke harimwo abo mwishirahamwe twebwe nyene dutamba mugabo hariho nabandi batarinjira mwishirahamwe tuvyize ko bazokwinjira dukorana kuko hari igihe usanga hakenewe nk'abantu benshi twebwe tudafise ego hanyuma rero tukumbure turangize kino kiganiro mugabo ni izo nimero aho hantu izo adresse ngira ngo mwozivuga neza kugira ngo abantu bazumve nimero ya telefone kuri numero de telefone ni 72 392 642 vyiza novuge mu gifaransa kuko abantu bamwe birabagora ni 72 392 645 kandi n'ukeneye kubona ibikorwa vyacu arashobora kugenda kuri Facebook canke kuri Instagram agatapa innovation plus ego yoca tubona turangiza nohimiriza abigeme bose gukoresha ingabire bafise kuticara no kutanebwa kuko abigeme kenshi turanebwa tukibaza ngo ivyo dukeneye bizodusanga aho turi tukumva umengo ntitworuhira ico dushaka ikindi nukudacika intege kuko ndabizi ubu unye harabigeme benshi bafise ivyo bakora utuntu duto bagitangura gukora hama babonye umengo ntibiriko birabinjiriza nkuko babishaka bagaca bihutira kubiheba je no batera intege cane yuko batobiheba to not give up kuko nabajya bose tubona umengo barahambaye umengo bageze kure bahereye na twebwe nyene turi ikindi nohimiriza abakobwa ni kwiga byukuri kwiga kumenya umwuga kwiga kugira ubwenge ama skills kwiga kumenya ukunyene barongora ibintu basanzwe bafise ukunyene bajera amafaranga yabo ntibaze barayononera ubusa ahubwo bakarondera iterambere nuko investisa cyane murakoze ni kubwiyo mpanuro nyene turangirije ko kino kiganiro reka tugushimire ko abanye natwe ndabashimiye namwe kuba mwampaye akanya twizere ko n'ikindi gihe uzotwita cyane gose ahubwo ndabirindiriye bakunza PITV turabashimiye mukomeze kudukurikirana no gukurikira ibiganiro vya PITV reka tubasezeye tuvuga ngo bye bye.